Okay, nk'ibisanzwe rero ni Rejema TV ikomeza kubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye. Umunsi wa none n'ibyamamare bibiri. Abantu umwe aragura ukundi agira hasi sinzi umunsi giza kuvamwe n'ukuri. Rero nagomba muhere ngahaye ibubafu bwanje utwibwira. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nelly Faustin. Nene Fofo. Okay. Iburyo. Ndi cyamamare sinirwa ndivuga ni omdishajma. Wow. Umunsi rero aba bantu bose sinkeneye ko mvuga ibintu byinshi. Nagomba dufate ubakanya gatoya. Uvuge nk'amakuru y'inkino. Umupira uri kuraba. Ego. Amakuru y'inkino. N'igitego cinjira. Sasa bijya ni kwa anima. Anima rero, anima. Aha. Okay. Aragiye arahereje Neri ikorosi umupira mwiyese aragiye kimupira uguye hanze reka turabe nizagiye gusubiza mu kibuga turabona nimero 5 arateye imbere igitego bajana n'umupira umutipe nawe ararenze n'umutima waragiye ngo butaye hanze ngo akarusembo no mu gice cindiye kandi aba yacinjirwa na Neri barawufashe mana wacane wa mbere nuko ubu rero nawe tugomba tukubaza ubu uhuye n'umuhungu ukunda cyane wapfiriye aciye ari dudura woshumurira imbere y'indirimbo y'urukundo no kugira ati vraiment no kuri ushizeho nari nshaka na jewe branti ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamwo ngumva naguhobera gusa ngatuza rukundo rwanje rubavu rwanje ibyo nuko bishidikanyeho je ndagukunda wow ariko ku bantu muri ko muratura sasa yaririmbiye uwamukunzi abingiye naco nikuvuga ngo heno umukunzi iyo cagira tweko tutwerekana kuno vyongera nimba ari ngaho karabiraba ebana vuburi vuge siwewe nufuhe okay twagomba kukubaza wewe ariko ijojwi wanyumishwe ego je sinzi arumva hariko ukunda kugira nkazi twe tujye ego rimwe na rimwe ndacishamwo cyane gose oya ibi bintu gano bimwe bitavya karande nziza hari ibintu bakoye kuvuga ngo ni karande ugasanga ibintu wabikuye kwa soko na soko ni soko yarimbo muga igihe cyabasokuru wabo barabandwa ntibaririmba oya no mu kubandwa harimo indirimbo hari mu indirimbo mu kubandwa bavuze imyironge n'ibishu ngo wabo basekuru bararirimba mu kubandwa birumvikana ngira bacagira gaho kagororotse ego vraiment ufise hano wabikuye nta muntu wigeze bikubwira ko ari hano wabikuye oya nta muntu numwe tunarakuze numva ndabikunda numva nyene kuri ngumengo nico kintu conyohera mu buzima uca wumva ugomba kwika niko bikute bikora kinyamwuga bon ubundi nari ngifatiriwe n'ishuri ariko ubu nagumye ndababwira ko nabaziye what nyitege ebana bitege byinshi ego